Kw'igenekerezo rya ndwi na munani ukwezi k'umunani mu 2023 radio ubutumwa bw'Amahoro yaragendeye misiyoni ya Kayogoro isanzwe iri mu ntara ya Makamba. Iyo misiyoni ikaba yari iramutse itunganya ihuriro ridasanzwe ry'Abungere bagize ishengero rya Pantekote mu Burundi, aho ama misiyoni yose uko ari 15 yaserukiwe, ndetse no mu makungu hakaba hari hatumiwe abarongozi b'amashengero ya Pantekote muri Swede, muri Finland, muri Sudani y'Epfo, muri Kenya, mu Buganda, Tanzania, u Rwanda, muri RDC ndetse n'igihugu c'Ububirigi. Abo bungere bakaba bari baramutse bagira ihwaniro ridasanzwe, aho bariko bashimira Imana kuvyo ibandanya ikorera ishengero rya Pantekote mu Burundi, ndetse n'amasengesho no kurabira hamwe ivy'igikorwa c'Imana nk'uko bashizwe imbere intama ngo baziyobore. Ivyo bikorwa bikaba vyari ivy'imisi ibiri, aho vyatanguye igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa munani umwaka 2023, bikaba vyaciye birangira ku kigezo rya munani umwaka nyene turimwo ukwezi k'umunani, abungere bose bashimira Imana ndetse n'abashitsi bakengurukira Imana.